Ndasubiriye kubahereza akaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya makuru ageze ko abari karagarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya rero tubazaniye amakuru yihutirwa ariko aravugwa mu birabana n'umutekano, ariko nanone turaza no gusimbira ku makuru ariko aravugwa mu birabana na politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Turaza kuraba amakuru akomeye cane. Hari umutegetsi akomeye yajeje kubogozwa mu mabanga, turaza kugaruka ku vy'uyu mutegetsi tuze no kuraba ivyo yoba ariko aragirizwa. Turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho Desire Uwamahoro yahora arongoye kambi idasanzwe y'igipolisi ijejwe kurwanya imigumuko kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rya Ngozi, aho Desire Uwamahoro apfungiwe icaha kimwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho Bunyoni yagirijwe kuba yashaka guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ndetse no kumwica. Kuri ubu ngubu Desire Uwamahoro nawe nyine akaba yarapfunzwe kuri iyo dosiye ya General Arengiyome Bunyoni, ariko kuri ubu ngubu hari amakuru ariko aradushikirana, amakuru adasanzwe ateye ubwoba ku vyo Desire Uwamahoro ariko arakorera muri iryo bohero rya Ngozi. Baza kubabwira amakuru yihutirwa avuga yuko Desire Uwamahoro yashaka kwica bamwe mu banyororo, no kuvuga bamwe mu bo bapfungiwe aho apfungiye. Turaza kugaruka kuri aya makuru yuko ugene Desire Uwamahoro yahatswe gusesa amaraso aho apfungiwe. Turaza no kugaruka ngo nivyoba biriko biramutera gukora ibi vyose. Turaza kugaruka kandi ku yandi makuru atandukanye ariko aravugwa cane ku bijanye n'ibiriko birabera mu gisoda c'u Burundi vyatanguye guteza akajagari mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu gisirikare. Turaza no kugaruka ku yandi makuru menshi ariko aravugwa ku butegetsi bw'u Burundi kuri ubu ngubu, ngaho leta ya CNDD FDD igeze ku muhero, aho ngiriko iragera ku bihe bidasanzwe, aho na bamwe mu bategetsi barongoye iyi leta bajeje kubona yuko ibintu vyayangaye. Turaza kugaruka ku makuru ateye ubwoba ariko arava amasoko yacu atandukanye. Reka twihuse tudatevye tuyatangurire ku makuru yihutirwa nayo nyine ariko aragarukwa ko abagize CNIDH umurwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazina muntu, aho baraye babogoje Chantal Bakamiza mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wa CNIDH. Kuva umukozi wa CNIDH Shadia Mukaremera nyurujwe kwa 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 bibera muri uwo murwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu si bisanzwe. Twarababwiye ingene Shadia yanyurujwe atonze ku kazi abanje guhamagarwa ku telefone n'umukoresha wiwe Chantal Bakamiza. Twarababwiye inyifato zitangaje zagumye ziranga uyu mukoresha kugeza aho agerageza gupfungisha abakozi bahagaze rugabo bakaguma basaba umuco ku vyashikiye Shadia. Terabwoba aba bakozi bakorewe ryatumye haba n'umaze igihe yaranyegeye. Twarababwiye ingene abakozi ba CNIDH basabye ko Chantal Bakamiza atosohoka igihugu ngo agiye Geneve mu nama, mu gihe atamuco uraboneka kw'inyuruzwa rya Shadia Mukaremera. Abakomiseri ba CNIDH baremeye ico gisabo c'abakozi, ariko Chantal Bakamiza yahisemwo kugenda i Geneve. None bakomiseri baraye bahisemwo gukura Chantal Mukamiriza mu mabanga n'umunyamabanga mukuru wa CNIDH, baca bamurungika gutwara ibiro vya CNIDH Ingozi. Makuru habandanya avuga ibintu bitandukanye. None hazokurikira ko iki amatohoza kw'inyuruzwa rya Shadia Mukaremera yoba agiye kubandanya mu gihe parike nkuru ya Republika yahisemwo
kubika iyo dosiye. CNDH iracakurikirana ikibazo c'umukozi wayo canke carahambwe. Kugeza ubu Chantal Bakamiza yari intakorwako kubera inguvu akura kwa Mutama Gérard Daniel Ndabirabe atwara inama nshingamateka. Abakurikirana ibintu bavuga ko ikurwa rya Chantal rifise ico ripfana n'ibihe bitoroshe Gérard Ndabirabe arimwo, aho yoba aherutse guhabwa gasopo muri Conseil des Sages ya CNDD-FDD kubera amanyanga avugwamwo mu burongozi bw'inama nshingamateka. Ikurwa rya Chantal Bakamiza mu burongozi bukuru bwa CNDH ni intambwe yamara ntikwiye igihe cose CNDH izoba idashobora kugwanira vy'ukuri umukozi wayo Shadia Mukaremera, bizogora cane kugirirwa icizere ko hari ico imaze nikore ku buryo abanyuruje Shadia bamenyekana kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Reka tubandanirize ano makuru yacu kuri ya makuru twari twababwiye ujanye n'ukugene umuhero wa CNDD-FDD muri kino gihe woba wageze. Iprona yarinze ihenuka itabishaka. Intandagira bitabo hamwe n'abariko barakura ibondo mu butegetsi bwa Iprona babona ko wari umugambwe mwiza wakaruhariwe. Abatavuga rumwe nabo batukwa ko bari abansi b'igihugu. Frodebu yoyo nta kanya yamaze, urugendo rwayo mu mugambwe rwabaye rugufi cane, ariko warutanguje ari we Melchior Ndadaye yanditse amateka ahambaye, ari naco gituma abarundi bashira agafoto kiwe iburyo bwa Rwagasore, eka no ku mafaranga y'u Burundi ifoto yiwe yibereyeko. Ubu rero CNDD-FDD igeze mu bihe bisa neza n'ibihe Iprona yarimwo mu mpera y'imyaka za 90. CNDD-FDD ni umugambwe unaniwe kandi wuzuye akajagari, nta murundi akiwushaka kuko ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye vyaramaze kumenyekana mu myaka 21. CNDD-FDD ishoboye kwiba no kwica gusa, iterambere ryarabataye kuwa amazi muri iyi minsi yawo wa nyuma. Abatavuga rumwe nabo bose bitwa abanzi b'igihugu ntibitangaje kuko CNDD-FDD atakindi ishoboye. Iprona yari dadariye ariko birangira ihenutse burundu kuko nta butegetsi mw'isi nzima bushobora gusomvya inguvu abanyagihugu bashegeshwe. CNDD-FDD nayo iriko iridadira, ariko nayo nyine buca yita kuwa amazi kuko abarundi bashekeshwe ikosa abategetsi bama bakora, bizera ko utuguvu twabo dushobora gusumvya inguvu abanyagihugu. CNDD-FDD ntibabitahure ko bategerezwa gusezererwa kuko igihe ca nyuma kigeze ntigisubira inyuma. Abanyagihugu nibo bafise ijambo rya nyuma ku gihugu cabo. Mbega n'uyuhe mugambwe ushobora gufata ibintu mu ntoki inyuma y'ihenuka rya CNDD-FDD? Iyi ni imwe mu ntahe twahawe n'umwe mu wahoze ari CNDD-FDD akomeye cane, ni kuvuga umugumyabanga ukomeye muri CNDD-FDD, ariko kuri ubu ngubu akabona yuko CNDD-FDD ataco isigaje muri kino gihe ko yoba igira ngo ihenuke. Uwamahoro Desire nkuko nari nabikubwiye yaraye hatswe gusesa amaraso aho apfungiwe mu ibohero rya Ngozi, yarakubise bikomeye warongoye agasho. Abanyororo bariyamiriza ingeso ya Desire Uwamahoro n'ubucuti afitaniye n'umuyobozi w'ibohero. Wewe umbuza gutoroka nkande no muri Zambia naratorotse turetse aha Ingozi. Bisaba kugukorera ko
amwe mu majambo Uwamahoro yakoresha mu gukubita userukira abanyororo mw'ibohero rya Ngozi. Ejo hahise hari kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 umunyororo Desire Uwamahoro yari yiriwe ateramiye mu biro vy'umuyobozi mukuru w'ibohero rya Ngozi Christian Sibomana. Amakuru ava mu banyororo yemeza ko bari biriwe barihereza urukanwa indani mu biro. Igihe c'isaha 10:30 z'umugoroba niho Desire Uwamahoro yinjira mw'ibohero asa n'uwahaze urukanwa acashikira ahari umukuru w'abanyororo bita Kapita canke Generali azwi ku mazina ya Emmanuel Manirakiza. Yashitse amusimbira ko atangura kumukubita ingumu nyinshi zo mu gatuza n'imigeri myinshi acagwa hasi, abandanya amukubita nk'uko vyemezwa n'abanyororo bari ngaho. Mu gukubita uwo arongoye abanyororo, Desire Uwamahoro yamubwira amajambo arimwo terabwoba mu kugira ati: "Wewe umbuza gutoroka ibohero kubera iki? Uguma uncunga nkande? No mw'ibohero rya Zambia naratorotse, mbe ndaretse aha Ingozi. Uri umuntu mubi cane." N'umukuru w'ibohero aramuruhije, siwe azobona arahavuye, tuzokugira nk'abayubahe kugira ngo ubone gutekereza. Muri ako kanya haciye haduka ico twokwita uruhagarara mw'ibohero kuko abanyororo baciye baba nk'abagumutse bose. Haciye haza wa muyobozi mukuru w'ibohero Christian Sibomana urongoye abapolisi bacungera kuri iryo bohero be n'utwara umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa zone ngo ari nawe arongoye igisata ca protection aho kuri iryo bohero. Abo bashitse nibo baciye baba nk'abatururuza abanyororo, baca bafata ingingo ko uwo mukuru w'abanyororo Emmanuel Manirakiza yotwarwa kw'ivuriro kugira ngo bamuvure kuko yari yababaye cane, yaratwawe aravurwa aca ataha. Abanyororo bo muri iryo bohero rya Ngozi bashikiriza ko bari mu bwoba kubera iyo nyifato ya Desire Uwamahoro bifatanye n'ubucuti budasanzwe afitaniye n'umukuru w'ibohero Christian Sibomana. Biyamiriza cane ukuntu Desire Uwamahoro ashaka kwitwara nk'intakorwako muri iryo bohero yitwaje ubwo bucuti bwawe na Christian, ari navyo bituma yama atera ubwoba abandi banyororo kuko atari irya mbere abikoze ariko bakabura aho bari bwitware. Banyororo ntibatahura ukuntu umuyobozi ajana umunyororo mu biro iwe bakirirwa barihereza urukanwa gushikaho aca aza guhungabanya agateka canke umutekano w'abandi banyororo. Barasaba bashimitse ubushikiranganji bw'ubutungane gukurikirana iyo ngeso y'uwo muyobozi ubona ko ishobora no gushira mu kaga abanyororo batari bakeya. Desire Uwamahoro twibutse yuko apfunzwe kubera dosiye iminye na General Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Kuri ubu ngubu we nyine yasohowe ibohero agapfungurwa, bivugwa yuko byatewe no kumvo z'uburwayi, ariko amakuru yaje kudushikira avuga yuko Desire Uwamahoro yoba yarapfunguwe kubera ko ibihangange vyari vyaremereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri rwa rukurikirane rw'amakuru avuga inyinyurano ari mu bihangange vya CNDD-FDD ndetse n'ukugene abadede bafitiye ishavu Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko vyatumye nyine umugambwe CNDD-FDD usambuka kubera Ndayishimiye yananiwe no gutunganya igihugu ndetse akananirwa no kugarura ituze muri igihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri ivyo rero, mu Burundi ntibumva ukuntu amabanga y'igisirikare akomeje kumeneka buri munsi. Igisirikare c'u Burundi caragaragaje ko kibabajwe bikomeye n'amabanga y'intambara kirimwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gushirwa ahabona kuva Uburundi bwohereza ku mugaragaro abasirikare muri RDC mwaka wa 2022. Amakuru y'imikorere yabo ashirwa hanze n'abagenzi babo bakurikiranira hafi umutekano w'akarere, bakamenya vyorosha imbaraga intege nke baba bafise. Niyo mpamvu abasirikare b'u Burundi bagiye baratsindwa ku
rugamba bimwe biboneka. Uharanira agateka kazina muntu mu Burundi akorera mu buhungiro Pacifique Nazwe aherutse gutangaza ko urugamba rwabereye mu Minembwe mu ntangiriro za Nyakanga mu 2026 rwateye abasirikare b'u Burundi ubwoba bwinshi bahungira mu mujyi wa Baraka. Nazwe amenyereweho gutangaza amakuru yizewe ku ngabo z'u Burundi ndetse n'ibindi byinshi cyane biba biriko birabera mu butegetsi bw'u Burundi bitari byiza. Yasobanuye ko abasirikare b'igihugu cabo bataye ibirindiro bagenzura birimwo n'ivyo abagwanyi ba FCM23 MRDP twirwaneho batari bakagezemwo. Uyu Murundi yasobanuye ko kubera amakuru atangaza ku gisirikare c'u Burundi mugaba mukuru wacu General Prime Niyongabo aherutse kubwira abasirikare ko igisirikare cabo cacengewemwo kugeza no mu biro bikuru by'igisirikare. Yagize ati Prime Niyongabo avuga ati ahantu hose turi dufise abatwinjiriye yoba mu burongozi bukuru bw'igisirikare yoba iyo turi kugwana hanze yoba no mu gisivile umwansi turi kumwe mu buryo bwose murakwiriye kugaba. Mu gihe General Gaspard Baratuza nawe umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yaje yikoma uyu Pacifique Nazwe ko atangaza amakuru atariyo ku gisirikare c'u Burundi, yizeza abarundi ko igisirikare c'u Burundi cifashe neza. Ariko ngo nubwo Gaspard Baratuza yavuze ibingibi abarundi burya ngo bagumana bari maso ibintu vyoba vyayangaye kugeza naho nyine umuvugizi w'igisirikare atangura guterana amajambo n'umusivile. N'amakuru menshi cyane ariko aravugwa mu kandi turaza no kubagezaho ibindi bishasha. Bibe byiza nivyo ndabipfurije.